umugisha tugiye mu ijambo ry'Imana mu ijambo ryo kutubwira ngo ingorane z'abagororotsi zikwegera abandi ku Mana. Haleluya. Kumva uti ntibijanye ariko uraja kuvyumva. Ingorane z'abagororotsi zikwegera abandi kuki? Ku Mana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Tujya gukorera ku gitabo cyo bwishora Imana Danieli igice cya 3 hamwe n'igice cya 6 tujya kubakoresha hose ariko turajya kugenda turasoma. Duhere ku gice cya 3 umurongo wa 15 gushika kuri 29. Danieli igice cya 3 umurongo wa 15 gushika ku murongo wa 29 hatubwira gute? Hatubwira ngo nuko noneho nimwumva amajwi y'inzamba n'imyironge n'inanga n'amakembe n'imiduri na sumponya n'ibindi by'ubwoko bwose bivuga mukemera mu kwikubita hasi mugasenga ishushanyo nakoze bizoba ari byiza ariko nimutagisenga muca mutererwa mu itanure ry'umuriro uhinda. Mbega Imana yobakiza mu maboko yanje yoba iyihe? Nebukadineza arabaza. Shadraka na Meshaki na Abedunego bishura umwami Nebukadineza ati niturinda ku gice tukwishura kuri iryo jambo asangwa ariko bimeze Imana yacu dusavye ishaka kudukiza mu iryo tanure ry'umuriro uhinda kandi niyobora kudukiza mu kuboko kwawe mugenzi ariko nawe bitoba bityo umenye bitahure neza mugenzi ko tutosaba imana zawe canke ngo dusenge ico gishushanyo cy'inzahabu wahagaritse. Maze Nebukadineza uburake buca buramusaza munyonga hiwe arahindurira atera igitsure Shadraka na Meshaki na Abedunego agira ko bakomanya itanure ngo rirushe uko ryahora ryaka ibihe tangabundwi. Nuko barira bahize bamwe bo mu ngabo ziwe ko baboha Shadraka na Meshaki na Abedunego ngo babaterere muri iryo tanure ry'umuriro uhinda. Nuko baboha abo bagabo uko bakambaye imyinjiro n'amakanzu n'imitamana n'izindi mpuzu bambaye babaterera hagati muri iryo tanure ry'umuriro uhinda. Maze kuko icyageze cy'umwami cyari kibiriraho kandi itanure ryari kibengebenge gose bituma ibirimi by'uwo muriro byica abo bagabo bari bateruye Shadraka na Meshaki na Abedunego. Nuko abo bagabo batatu Shadraka, Meshaki na Abedunego bagwa hagati mu itanure ry'umuriro uhinda uko baboshwe. Maze umwami Nebukadineza asimba umutima ahaguruka n'ingoga abaza abajanama biwe ati mbega hajya ntitwateye mu muriro abantu batatu baboshwe? Bishira umwami bati koko nabo mugenzi. Haleluya. Arabara ati erega ndabona abantu bane numwama avyiboneye. Erega ndabona abantu bane babohoye bagenagenda mu muriro hagati kandi ntaco babaye kandi ishusho y'uwa kane isa n'iy'umwana w'Imana. Maze Nebukadineza yigira ku muryango w'iryo tanure ry'umuriro uhinda ashira ijwi hejuru ati yewe Shadraka na Meshaki na Abedunego mwabasavye b'Imana isumba vyose nimusoke muze hano. Nuko Shadraka na Meshaki na Abedunego baca barasohoka bava hagati mu muriro. Maze ivyegera vy'umwami n'abaganwa n'abagabisha n'abajanama b'umwami bakoranye bitegereza abo bagabo basanga umuriro utashoboye kugira ico ubagira ku mubiri yabo kandi n'umushatsi wo ku mitwe yabo utababutse n'imyinjiro yabo atace yabaye haba n'akarangu k'umuriro ubakorako. Hanyuma Nebukadineza aravuga ati Imana ya Shadraka na Meshaki na Abedunego iragahimbazwa niyo yarungitse umarayika wayo igakiza abasavyi bayo bayizigiye kuko ijambo ryanje baricishije ukundi bagahaye magara yabo kugira ngo ntibagire iyindi mana nimwe basaba canke basenga atari imana yabo. Haleluya. Nico gitumye nshinga icagezwe yuko umuntu wese mu bwoko bwose canke ihanga canke uwo mubavuga indimi zitari zimwe azovuga nabi Imana ya Shadraka na Meshaki na Abedunego azohimbagurwa
kandi urugo rwiwe ruzosigara ritongo, kuko atayindi mana iriho ishobora gukiza bene ubu buryo. Nije Nebukadineza ndabivuze. Maze umwami ashira hejuru Shaduraka na Meshaki na Abedunego mu gihugu cy'i Babuloni, kandi ari nyagano. Imana ihabwe cyubahiro. Haleluya. Ingorane z'abagororotsi zikwegera abandi mu mana. Mukuntu ubwenge bwacu bukora, biragoye ko umuntu avuga ngo mana wakoze kubera ingorane. Biragoye ko n'Imana bwiye kwiza gukoresha vyotahubwa mu bwenge bwawe yuko Imana izokoresha ingorane uciyemwo. Biragoye kubona watwawe mu ihanga atari gwawe, umwami yaje agatera ihanga ryawe, agasiga kubise basona basokuru, akagenda sambuye ingoro yawe hari usengeramwo, ushikari ukibaza ko ari ikintu yohava kugirira ciza. Hamwe namwe ukwimvira ko n'Imana yawe ko yahevye ihanga yawe igahema n'ingoro yawe asengeramwo, hariya nta kindi kigiye kubandanya, n'ingorane zihamagara izindi. Daniel na Meshaki na Abedunego bari umugwi wa mbere w'abantu batwaye Babuloni. Kuko igihe batwagwa, Imana yari yarahagurukije ba Yeremiya na ba Ezekiyeli babwira ihanga ya Isirayeli yuko batavuye mu bigwamana bitandukanye Imana izoza kubahana. Hari imyaka myinshi irindiye ko bihana, ariko ntibihana. Imana ihagurutsa abanyababuloni, baraza batera ihanga rya Isirayeli, kuko bari n'ukuntu abanyababuloni ntibahuza n'abantu b'Isiriya, ntibahuze n'abantu muri Egiputa. Bwari ubwami butatu buhangaye, nk'uko na kino gihe bugomba kumera nk'uko. Inkomezi z'abanyababuloni, inkomezi z'Abasiriya, n'inkomezi z'abantu bo muri Egiputa, bwari abantu bakomeye batatu. Kiya gihe cya ba Yeremiya bari bakomeye cyane. Abibabuloni barimvira terega Isirayeli iri n'ukuntu ihuza na Egiputa. Umunsi Egiputa yanteye izoca muri Isirayeli kandi bazoca banesha. Reka rero mbanze ngendemerere nabi Abisirayeli ndabagabanye mu gitigiri, ha munsi nateba n'abanyegiputa ntibazobishobora nanje kunesha. Uko niko Isirayeli yatewe, kandi Imana yayibonye. Mugabo Imana yavyemeye kubera bari kwasenga igomana bitandukanye. Imana yagutsa ba Yeremiya ngo bagende bagabisha ati nimutihana Uhoraho azohagutsa amahanga y'abanyamahanga azabatere, kandi bizoba nibihana. Bamaze kutihana, araza arabatera, asambura ingoro, atwara n'igice kimwe c'abantu bashika 122. Baragenda mu Babuloni muri Iraq ya kino gihe, bagenda harimo ba Daniel na ba Meshaki na Abedunego, ariko batwagwa bamwe bakuze mu myaka, abandi barikiri ugwaruka. Umwami Babuloni abona abahungu batatu, Meshaki, Abedunego na Daniel, aravuga ati aba bantu ngenda bigisha ururimi rw'Ikarudaya, bakomere ko baraso ubwenge, hamaze ndabwira bakomeye. Babona bahawe ikibanza gikomeye, abitwa ko ari imvukira. Murazi ko abimvukira zamaze zigomba ko zihabwa agaciro, bagata abantu kumenya umwami arabatoye. Bazova baba bagenero, baba ba premier ministre, abantu kuraba neza tubafugire, turenge natwe tubamanura. Ariko Imana ifise umugambi. Abansi bawo babona umenga ivyo bigiye gucika, ku Imana ikiyategura ingene uduga. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Kiye kimwe hari umuntu yavuze ijambo hariya mu bihugu bya Amerika y'Epfo, bayitegereza ingene ubwoko bumwe bwari ko burankwa, baratubwira aravuga ijambo ngo rega twebwe ngo bagombye kwama bariko baraduhamba, mugo bari bagiye twebwe turi utubuto. Ils ont essayé de nous enterrer, mais ils ont oublié que nous sommes des graines. Hari gihe umuntu aguhagurukira akibaza ko yahagurutse, yaguteranje n'umukoresha, yaguteranje n'amabukwe wawe n'umukoresha wawe n'abagenzi bakamenya ivyo bagiye gucika, kumbe bariko barakuduza. Imana ihabwe icyubahiro. Aba bagabo bari ahantu atari wabo, wamenga nta hantu ivyabo vyosozereka, wamenga ivyabo nta hantu Imana yo birondera ngo ibikore, wamenga ivyabo vyaraheze ko nabasekuru baratwawe, nabase baratwawe. Imana ikube nabo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Aba bagabo babaye n'abami batatu, barabaye na Nebukadineza. Imana bagira neza, ariko Nebukadineza ari nawe yarahari gihe batera. Haraza Dariyo, Imana ibagira neza, batubara mu kanya. Haraza Nakura, ari batwara igihe bemerwa no gusubira iwabo kubaka ingoro yindi Nebukadineza asambura. Imana ihabwe icyubahiro. Nimba ari bitabo biryoshe nivuza ko twosoma, ni gusaba igitabo ca Daniel, biratwereka Imana ingene umugambi wayo atakina kimwe cyozibira. Imana ihabwe icyubahiro. Uri kurasoma ibitabo vya Nehemiya n'ivya Ezira, urabona ingene Imana yabanye n'ubwoko bwayo, ubwemeye ko bugenda mu gihugu cy'inyagano, aho kandi kongera ikemera ko buhindukira bukagera mu gihugu cyabo. Uwasubiriye wabakubisa akabatwara biwabo, niwe yabahaye ati nimugende, ngibi n'ivyete bituma mujabuka, ngibi n'ibiti muzokubakisha. Imana ihabwe icyubahiro.
ingorane z'abagororotsi zikwegera abandi ku Mana. Nebukadineza n'amanyama yiwe n'ubwibone bwiwe butagira uko bwopimwa, aravuga ati jenge ntege igishushanyo, yari afise ubwami bwatwara ibihugu vyinshi, aravuga ngo ngenda gitereke, kandi ico gitereko ico gishushanyo yagitereka nzoca ntumako n'abantu hara mu bundi burere bwakorera kure bose baze ngo bagihezagire. Ati nzoca ndaba umuntu atacikubita imbere, uwo atacikubita imbere niwe nzoca mpana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Aravuga ati aba bantu uko ndabatwara bose mu mahanga yose, abami bose baje bakoranye, baraje guhezagira cya gishushanyo kugira ngo jewe nsengwe, umuntu atanyikubita imbere uyo imenyekane yuko acashigwa hehe mwitaniro rya kumuriro. Imana ihabwe icyubahiro. Hariho inama uwomenga zo kutugirira nabi, mugabo izo nama zimwe zikorerwa mu kuzimu, abadayimoni barahabijya barakorana ku muntu wese. Iyo ugire mwinjire mu isezerano, inama zirakorana z'abadayimoni. Ubu hari ikintu abantu batakwemera babona meyaki yo kiragomba nk'ikiduga muri wewe, baragira ibyo bakora bitari vyo, ariko ivyo nyene ni ivyo kuduza, si vyo gucinyiza mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Wari kubwira Nebukadneza ba Daniyeli bati mu minsi 3 muzaba muri kumukigeragezo, kandi umwami y'abatwara umwe akomeye teri wanyu yakenyeye ngo nimutasenga we muzocamererwa nabi. Naho zingene bari kuvuga, ariko Imana ifite ibidasanzwe igomba gukora mu buzima bwabo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ntawe urazi ko Imana kugira ngo ishikire ubwami bwa Nebukadineza bwose, Imana ibanza guca mu bwibone bwa Nebukadineza, kandi ikacica n'umuriro kuhaje mu gushira umwete kwa Daniyeli n'abagenzi we. Bamaze kwanka gusenga, mwabibonye ngo baciye baterwa mu itaniro rya kumuriro. Ariko umwami arakebwa ati none byaraye bigenze gute? Aragenda araraba ngo acabona abantu 4 kandi ngo babohoye, mu gihe hashizeho 3 kandi baboshe. Ni umwami yiboneye wa 4, ni umwami yivugiye ko babohoye. Mere majambo muri Kristo tuba tubohoye twebwe, kandi muri Kristo tugira dufise abatugendanira mwe mu Imana muri twebwe, n'amareka b'Imana bakora iki Imana agombye kuturaga muri Kristo Yesu. Nico gituma bera batigenda ko si banyamigenda ko batari mirimo heshi. Abera bisaba marayika bagendanira bafise mwe mose n'ijambo, bakagira na bene data mu maserero no mwishenga n'ahandi hose kugira ngo umuntu wese ntabe nyamwigenda ko. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Nico gituma ingorane zawe ikosa wokora no kuziyitirira. Ingorane zawe ikosa wokora no kubona ko menga zikurusha ibiro. Ingorane zawe nigihe ingorane zawe wosanga umenga wibwira ngo karabaye ndije nyene, nta wuntelefona, nta wunyandikira, nta wumbaza ingene biko biragenda, ukamenga wewe ni wewe nyene kwinosi, ukamenga n'Imana nayo yagiye mu mwitiro, ukamenga n'abamarika b'Imana bamwe basavye konje. Ariko ivy'Imana birapanze, ntiheba n'umwe, kuko ngo yatwise imbonero z'umujisho ryayo, ngo turabana bayo, ngo umugore yohebe umwana uko bishika umuntu agatakara mu vyimviro no mu bikomere vy'umutima, ariko ngo jewe sinzoheba banje. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Imana yacu iratangaje ukuntu yagiye yubaka umugambi wayo. Nta warazi ko Isaka yovuye mu bugumba bwa Sara, nta warazi ko Ana yovyaye Samuel ariko abanje guca muri ibyo bihe, nta n'uwarazi ko Imana mukiza umwana w'umuntu yobanje kubaza Yesu mu mubiri, nta n'uwarazi ko Zakariya yobanje kubura umwana kugira ngo azobone Jean Baptiste, nta n'uwarazi ko ihanga ry'Imana riri ku isi yose rizohabwa ubutumwa bwiza, ariko Herode abanze kwiruka abirukana abakizwa abakora mu Israeli, baca bahunga i Buraya, Aziya na Amerika n'ahandi, bagiye bahunga urupfu mbwa batwaye ubutumwa bwiza. Iyo Mana yacu hamwe na hamwe sinovuga ngo iragoye gutahura, mwe birasaba ko duca bugufi mu kuntu imeze. Tukavuga ngo Mana ukumeze, singomba kuburana na wewe nukumeze. Wari kumatigira urutonde rw'ingeri ivuga ngo tumari zogenda ku isi yose. Hajya Yesu agiye kuduga, yaduze nk'uno munsi agaca ntomira jya mu gatondo mu nama ati tegura ivuga ngo tuma ku isi yose. Nari kuvuga ibintu bitandukanye. Nabwo iti urase yagenda sawa, nawe urase yagenda sawa, nawe urase yagenda sawa. Aba turondera amahera tumwe tudandaze turime. Cyo turaba ma point focal ndakuritse muri Israeli, muri Syria, muri Ethiopia, muri Maroc, mu Burundi n'ahandi. Ha mugende uvuge uzogenderaza ku mwaka uzatugene vyagenze. Imana yavuze ngo banza murindire muzohabwa mpemu yera, adoca bashoza gushinga intahe aha hose ndabarungitse. Bamaze kumuronka
yumvira umunsi Petero avuga ubutumwa bwiza, ku munsi wa mbere mpwema atanzwe hakije abantu 1000 bitatu, bitavuye mu ihera na rimwe, bitavuye muri diplome nimwe ya theology, bitavuye mu kintu, bitavuye mu manama maremare. Petero yahagurutse gusa azi ngo agiye gutanga umuco kuberekeye abantu batariko baratahura ivyabaye, kuko hariho umuco uvuga ngo ega abagabo nta kindi cyabashikiye, babora inzoga z'igisama bazinyoye zitarasha ziko zibahiramwo. Petero ati bagabo bene data, aba bagabo ntibori igisama nkuko mwe muvyibaza, atariko nduguriye twamugina ahera ku murire, ahera mu itanguriro abashikanige Yesu yatangwa n'ivyasezeranye imbere yuko aduga ngo bibacimita mu mutima. Barabaza ikibazo kandi kiryoshe mu ivugabutumwa, bagabo bene data tugire dute? Petero ati ni mwihane, umuntu wese abatizwe mu izina rya Yesu. Uyu mwemu mubona ikarabasamaza ni uwa bose bazogenda baratangwa. Bitatu ngo bica birihana byiyongera ku bandi bari bahasanzwe. Mu nyuma haza umuntu w'ikimuga arasaba ba Yakobo na ba Yohana bagiye gusenga isaha 9 z'umuhingamo, kuko yaramenyereye ko abantu bagiye gusenga baca batanga. Bavuga ati nta mahera dufise, ariko icyo dufise turakiguha mu izina rya Yesu, haguruka. Bitera kuzazanirwa mu isinagogi no mu gisagara, biragenda ahantu bituma hakizwa abandi 500. Ishengo Yerusalemu ryavuye ku bantu 70 bisimbira kuri 3070 bishashira kuri 8070, atana manimwe yigize korana kubera umugambi w'Imana. Vyavuye mu ngorane, vyavuye mu kuzazanira isi, ariko kandi vyatumye abantu bakizwa. Nico gituma umuntu w'impwemu iyo abonye ingorane avuga ati bonjour problème, bonjour mes problèmes chérie, nimuze kuko hari ivyo muje kuzana ku isi, hariko harabigise. Ego niko navugwa nabi, niko nakena, mugabo hari ikintu kiraba germe, hari hindiri kiratwagwa muri jewe. Ejo hirya yejo nzoba n'umuhanuzi w'ingo, nzoba niko navuga ubutumwa, nzoba niko nabwira abantu guharira, nzoba niko nasigura ijambo ry'Imana. Kubera iki? Haraho niko ndaca umengane mu ifuru, ariko ari kiro kirategurwa mu isi. Hariyo seni itari igomba kunjiramwo. Nama niyumviye imisumari Yesu yakubiswe Imana iyibona. Nama niyumviye imishagu Yesu yakubise 39. Kera badukubise muri primaire naho mwana yabari kiwara, akwise ibintu mugagira uku yacumenga yarabanza akarindira, kuko ega nawe ari umuvyeyi naho yaduhana muri primaire. Agakwita inkoni mugasimba, kona ko kameme kwisha vuri ryinshi ararindira mugagasura agakubita. Ariko Yesu baramwomaguye, baramushishura, baramutikura, barakubita, naho byari bibabaje. Imana yabona ishengera ati bandanya wa muroma we. Ubwira kabiri rw'amasaha 3 Yesu ari karakira umuvumo, ari karakira icyaha, ari karakira ishavu y'Imana. Imana ikavyemera kuko ibona wicaye muri Minerva mu kigobe, wavuye mu rumoge no mu busamanyi no mu nzigo no macakubiri no mbwone bwose kubera umubabaro wa Yesu. Nico gituma abantu bakijijwe bazima n'abantu bahambara bati ingorane zizi, we ngorane vene za mwa, kugira ngo ndakwakire n'umutima uri mu mpemu, ndazi ko ari ikintu kiraba mu buzima bwanje. Imana ihabwe icyubahiro. Ba Daniyeli baba mu bihe batari mu gihugu cyabo, baba mu bihe umenga nta gateka bafise, baba mu bihe umenga nta n'ikintu kimwe bubaza kandi byayumvikana ntibari wabo, baba mu bihe bazi ko Nebukadineza yabakoreye ni nawe abandanya kubatwara, naho mu nyuma haje Dariyo hakaza na Kuro. Ariko byari byoroshe ko batakaza ivyizigiro, byari byoroshe ko bagira indirimbo zo guhimbaza ingorane. Uyu mwami mubona mu kibiciwe yama batwara n'ahantu ku musozi ngo akabeka iwabi Yerusalemu kure, ngo ni muririmbe za ndirimbo mwahora muririmba muri hari iwanyu. Ntitwariye turirimbe, nitubisaho dusengera turirimbe, ni muririmbe ikimoko ukini, ni muririmbe. Twicara ku misozi Babuloni tugira ngo turatashe, batwese ngo tuhabone gusa, atubaza umutima hamaze tubana kuja kuma amatafari titera kanike ive kanike iva mu nshuti bwawe n'Imana. Nebukadineza irafise ikibi, ariko ahura n'abagabo bazi bafise amaso y'impwemu barabisha ingorane. Nebukadineza yarafise ikibi, ariko asanga abantu banywanye n'Imana mu isezerano.
Nebukadineza yari afise ikibi, ariko asanga abantu bazi ingene Imana yawe mwizigirwa ntibahindutse ngo bave kuri ya mana, ahubwo bafatanyije na ya mana bari bakirimwo, bari no muri ca gihugu. Imana ihabwe icyubahiro. Ino si yacu iradutwara ahantu igomba ko tuba nkayo. Uyu munsi umugabo atagenda kunwa kwa naka ngo ace iminsi yose bamwita umugaganzwa n'umugore. Niko bimeze. Aha twebwe nta jambo dufise hamwe hamwe. Kubera none utahaca ngo utange mwiriwe kuri bagabo bandi. Hajya bazi ko turi birofa, isize ko turi birofa kabaye. Urumva udafise ahantu cyangwa utera igipindi uvuga ivyekeye Obama, Trump, Harris n'ibindi, ubivuge basi bite ko babivuze, umenga urenganye ukaramukanya ukagenda gusaba igitabo muhira ukaganira n'umwana cyangwa ukaruhuka, umenga nta bugabo ufise. Isi dutwara ahantu umenga twebwe by'ukuri nta kajambo dufise kuko tutameze nkayo. Umugore yikwiza muri kino gihe ntabi Bujumbura reka biramugoye, umenga ntaba ngaho Bujumbura. Iyo bisanzwe avuka ngaho Bujumbura aho umenga ariko aramaramaza abanyagisagara, aravyonona, ariko aricira generation. Yo sura siyo oya vraiment. Uwo mugabo wawe Imana yamuhezaga none kugenda kuko vraiment warize. On a été ensemble au lycée du Saint-Esprit. Oya vraiment. Umuntu asanze umuvuga urusaku nta akaca yihorera cyakarondera kuzana ikindi kintu ugira bakore mu rusaku, babwita umuntu ariko arabisha ibiyago. Ariko wabona ko akubita mu iturufu ku yindi, asanze ikinyama ku kindi, akwisemo ikindi, uwo niwe muntu aryoshe. Isi dutwara ahantu tugomba kuba nkayo, ariko dukwiye kuba abantu badatahurwa kuko tutameze nkabo. Kuko Yesu yavuze ngo ndabasize mu isi ariko ntimube nk'ab'isi. Nico gituma nukuri Daniel irayiro kuhaje avec ses amis. Fata ibihugu vya Afrika byose bishira hamwe ya n'ivyaziya, haba umunsi mukuru guhezagira cyakishushanyo. Amahanga yose arabizi ko hari fete ya inauguration de l'idole, hari umunsi mukuru wo kushira ku mugaragaro igishushanyo cyo gusenga. Ariko abantu batatu binyambukira bakiri muri phase ya preparation, bakiri ko bariga gashuri ko kutuma bamenyekana, bavuze ngo ntituvyemera twebwe. Sha vyerekana umuntu hambaye mu kwemera Imana yiyo. Bavuga ati sha sindaronka ijambo impande ya Nebukadineza, reka mbe ndabikora ntacyo, nzogenda muganiza umunsi we munyu kugira ngo formation yanje ibandanye. Suko vyagenze. Nahise itadutahura ntidukwiye kuba mu ruhagarara ngo ntiyadutahuye. Dukwiye kuryoherwa ko batadutahura, ko bisigura ngo ntiduhuje nabo. Ikibi no guhogwa icaha niko ijambo ry'Imana rivuga. Mugabo guhogwa kudatahurwa, amina. Ahubwo biranatangaje iyo umuntu w'umukizwa isi mwemera n'ishengero kamwemera. Hari umugumwe yahenze, kandi benshi bashaka ko ari twebwe tugunda guhendwa cyane. Nitwe dukunda gukubitwaza kuko twebwe hagiye turabiza umuntu yambaye twabona zirakwiye ati sha vraiment nimba ari by'Japan hajya muntu ijya gipaka asigaye imanura ujya vraiment safa yarakijijwe ko yemera akavuga ka Yesu ashimwe akaba adasiba muri seriro ujya muntu je nibaza ko yahindutse vraiment. Kumbe ntahuza amakuru ya minwe yiwe, ntahuza amakuru yaduze mu kiraka, ntahuza amakuru yaronse mission à l'étranger, ntahuza amakuru yiwe umushavuje, ntahuza amakuru yiwe aguye mu ikosa kanaka ingena cyari bandandirizamo, ntawe utuzi. Birakwiye kwisi twanka kugira dukundane n'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Isi itwereka ko abagorotsi badatahurwa n'isi, niko biri. Igihe cyose uzorondera kwemegwa, ingwane zose zizoba izogucikiza kukomeretsa gusa. Igihe cyose uzorondera kwemegwa n'Imana, ingwane zose uzocamwe izotuma Imana imenyekana. Umuntu umwe niyera kijwe mu Faransa, yari muri bya bintu byahora bigisha mu ishuri by'ama Renaissance, ama littérature française, yavuze ngo c'est en cherchant de plaire qu'on déplaît. Irondera kunezereza abandi ucu usanga wavyishe byose, mugabo waye wewe hamwe na Yesu n'abantu bakubiyeda utakuri wewe, se weda utakuri bo. Ubaye we na Yesu abantu bakwemera ukomeze bakakwakira,
si wowe uza kurondera ko bokwemera, niyo bafise igikorwa muri bo cyo kwemera ati ujya mu niko ameze muramureka kurya. Uvuze urusaku ashashira sipadra ngaha, uvuze urusaku bavuga ati ntimwobiheba. Hari inyishumi ko muratora ku kibazo mwavuze. None kubeshera umuntu uraheze ukunka iki wimbura iki? Bawewe tugutunge tukuzi, bawewe ntundira abagenzi, abagenzi bazokwisanga, bazokwironderera kandi azi ko Imana izobikora. Abagororotsi rero ntibatahurwa n'isi, nkuko na Daniyeli n'abantu babiri bacika batatu bose batatawe n'ibyo twokwita nk'isi yose, ariko baremera, barareka gukora icyo benshi bashaka, bakora icyo Imana yabishaka, bemera gukubitwa ibihano byose, noneho Imana kirabarinda kuko Imana iraba hafi abagororotsi bayo nkuko hamba ndabivuga mukaya. Imana ihabwa icyubahiro. Bagabo mutano gacupa bandanya mutakanwa, ntimushye no kumunwa, ntimunimotereze. Badamu mutambariza ihena, nimuhanaye mwikwiza, bavuga amajambo yose, bakwita uwikiriya komine iriya ntara umupipo. Twese turabapipo murabizi, none ntibisigura umuntu afisa haba nahavuka nagene umupipo. Twese turabapipo. Nuhavukangwa n'amazina baguhaye, ajya amazina ntigera aduzanare. Oya, ajya amazina ntigera aduza agashara kuko umwaka uheze. Ajya amazina nta hantu bavuga ati hari abantu bazima bitwaye neza mu gisagara mu kwambara izigera ruguru cyane, muze tubahe prix. Oya, nicyo gituma bene data nta gipimo na kimwe hano ku isi gipima agaciro k'umuntu kiretse icyamaze n'ubucuti afitaniye n'Imana bw'ibyo bunyene. Nta gipimo na kimwe ku isi kandi cyukuri cerekana agaciro umuntu amaze hano ku isi kiretse icyamaze n'ubucuti afitaniye n'iyo Mana. Ibindi byose ni umugumwe bitahura kujya urunika bitara kuriya kandi bashaka kwihenda. Ni ukuri ibindi byose ni imigwi itandukanye. Tibariya vraiment genda mwemera Elvis akwambariye, Elvis akwambariye n'amabisi aragongana kandi ashaka kubishyira mu bantu nka batatu batanu. Bagiye no kumura ati Elvis, nimba hari umuntu yambara tukumva tujugumiye ni Elvis. Ariko nabo 10 gusa, nta matora yabaye, nta referendum yabaye, nabo 10 gusa bitahura uko nyene. Ahandi hantu aho yiga babona ibindi, hagiye nabo babaje n'ingene yambara. C'est normal. Abantu babona kuna abandi akabona kuriya. Dukwiye gutekereza kuko nta nari mwisi zo kwigera ikorana ngo bagire bashima umuntu umwe. Ibikunda. Ugomba urarugura ishati ya mbere, yimwe ugati nukuri ishati irateye ibwoba, imwe bayita dernier cri, imwe nyine wambara ukimbete none ubwo satani yo yabibonye. Uyambaye ejo uva kuja kuri internet usanga ari umuhindi yambaye, ati none finalement bimeze gute? Aho simuze kujya usanga nawe wita kumenga ni bato nabo bayironse. Gushika uzotekereza ukemera kurondera Imana yonyene ngo abariyo iba umutima wawe, ukongera kubimvira icyo umaze kuri ino si vyonye. Nivyo bipimo bibiri byerekana umuntu umaziki. Iyo Mana isikibandikiye umutima nisho guhaza, nayo ubundi siraduhenda, isiraduhenda bene data. Nico gituma Daniyeli yaratekereje ati naye sitari kirantahura je nta kibazo, nta kibazo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Abagororotsi ntibatahurwa n'isi, mugabo naho badatahurwa n'isi nibiyumvira icyo bamaze, nibiyumvira Imana ikibanditse mu mutima yabo, bazoba bahaye mbaye wa wundi, bazoba bakwije. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Harahindutse n'umwami, haraza Dariyo. Dariyo nawe naravuga ati burero ngire mpindura umukenyuro. Imana ihabwe icyubahiro. Nsubire ngerageze babandi abantu bababonye ko bariko barahabwa ikibanza n'icyubahiro, bavuga baterega mu bwami bw'abamede n'abaperesi biranitswe yuko iyo ikintu cyasinywe ntigisinyugwa. Bacagina barondera umwami Dariyo ati none reka dufate wowe nkuko ivyawe y'ibisinya tamuntu asinyura, dufate ko usinye kino kintu. Baramutegura document itavuye ku mwami mbwa ivuye ku bantu banka ba Daniyeli. Ati dutegure yuko mu minsi 30 iri imbere
umuntu azogira iyindi mana yindi asenga azoce agira nte ahabwa intambwe. Umwami yaravyumvira ati neza kubaha mon poste, neza kubahisha intebe yanje, sinobihindura. Arasinya. Kumbe bane nabo bagomba kurondera ingene babagabo batora ikosa kandi babikoze kuno. Baragenda baritegereza ba Daniel tega abagabo ntibasenga muri ya mista 30 wasinyirako yuko abantu bose bosenga ahi imana zingahi wacu nibarabirenzeko. None harabiki haca haba ivyatekanijwe n'itegeko. Umwami abikora afise umutima ubabaye kuko yaramaze kubona akamaro ka Daniyeli, yaramaze kubona ingene ba Daniyeli abantu bazima, ariko kubera kubahisha poste, kubera kubahisha ubwami bwiwe avuga ati nihabe appliquer la loi, n'amategeko nk'uko abitekanya nabikore. Babaha intambwe ngo zibajye, ariko nk'uko nyene basanga ngo ntaco zabakozeko, ngo kandi ngo hari undi muntu yari impande yabagira kangahe kane. Bibiliya ivuze umarayika w'Imana cyangwa umuntu agira kane ni limaji ya Kristo. Isezerano rya kera ntushobora kubona ahantu handitse Yesu, bakoresha ijambo umarayika w'Imana canke Melikisedeki. Intambwe imaze imisi itarya, murazi ko ari carnivore, irya inyama. Irabonye umugabo Daniyeli, Meshaki na Abedenego, ariko ntikozeko. Inzara irayibagiye kubera yabonye uri impanda. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana yacu ni Imana ikomeye. Abagororotsi bifashe neza, abagororotsi bagwaye intambara bayigwana na Yesu, abagororotsi bafashe intambara bakayigirira Yesu, ntibayigirira yabo bonyene, Imana ibaba hafi. Imana ihabwe icyubahiro. Uyo muntu agira kane aje ava hehe? Igihe babatera mu itano rya kumuriro ntaho bashizemo, mugabo bamubonye muri ya tanure. Mbega uwo muntu yaje impande y'intambwe ntizigiye babantu zikaca zireka ninde? Ni Yesu mu buzima bwacu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Nico gituma ku murongo wa 24-27 tubasome gatoya cyo cya 13 Daniel 3:24-27 atubwira ngo maze umwami Nebukadineza asimbwa n'umutima, ahaguruka n'ingoga, abaza abajanama biwe ati mbega hajya hitwatereye mu muriro abantu batatu baboshwe? Bishira umwami bati koko nabo mugenzi. Arababarira ati erega ndabona abantu 4 babohoye bagendagenda mu muriro hagati ntacyo babaye, kandi ishusho ya 4 isa n'iy'umwana w'Imana. Maze Nebukadineza yigira mu muryango itando ry'umuriro, yigira ku muryango w'iryo tanure ry'umuriro uhinda, ashejwe hejuru ati yemwe Shaduraka na Meshaki na Abedenego, mwabasavye b'Imana isumba vyose, nimusoke muze hano. Nuko Shaduraka na Meshaki na Abedenego baca barasohoka bava hagati mu muriro. Maze ivyegera vy'umwami n'abaganwa n'abagabisha n'abajana b'umwami bakoranye bitegereza abo bagabo, basanga umuriro utashoboye kugira ico bagira ku mibiri yabo, kandi umushatsi wo ku mitwe yabo utababutse, n'iminjiro yabo ataco yabaye, haba n'akarangu ku muriro bonukako. Nagwa dusimye gato mu gice cya 6 nyene, gice cya 6 cyo mu ico gitabo nyene, gice cya 6 cyo mu ico gitabo guhera ku murongo wa 18-24. 6 ico gice nyene 18 hatubwira ngo nuko umwami asubira mu ngoro yiwe akesha ijoro adafunguye, atanivyo kumunezereza bamuzanira, ntiyaruha agoheka. Ijoro rikeye mu mutwenzi umwami aravyukuruka agenda yihuta aja kuri rwagobo rw'intambwe. Ashitse hafi ya rwagobo, Daniyeli yarimwo ahamagana ijwi ry'umubabaro, abaza Daniyeli ati yewe Daniyeli musavye w'Imana nzima, mbega Imana yawe ukorerana ntaryo yashoboye kugukiza za izo ntambwe? Maze Daniyeli yishura umwami ati mugenzi nyaguhoraho, Imana yanje yarungitse umumarayika wayo azibira iminwa y'intambwe, ntaco zankozeko, kuko nabonetse imbere yayo ntagira ibicumuro, kandi nawe mugenzi nta kibi nakugiriye. Maze umwami aca aranezerwa cyane, avuga ko bakura Daniyeli muri rwagobo. Nuko Daniyeli akugwa mu gobo, nta nagakwabo kabonetse kuri we, kuko yarizigiye Imana yiwe.
maze umwami avuga ko bazana ba bagabo bareze Daniyeli babatera muri rwagobo rw'intambwe bo n'abana babo n'abagore babo, zibasamira mu kirere, zibajanjagura n'amagufa yabo batarushe bashika no hasi muri urwo rwobo. Imana ihabwe icyubahiro. Nico gituma iyo umuntu yatawe ko isi zo kwa meta dutahura mbwa tukabifata ko neza, Imana yamitubera mwizigwa ikaba hafi abagororotsi bayo. Imana ihabwe icyubahiro. Nico gituma turaca mu bitoroshe, turarenganywa, turabwirwa amajambo atariyo, turatahurwa mu buryo butari bwo. Hari ibintu bibishobora kuba ku buzima bwacu, mugabo burya iyo biriko biraba Imana iba iri muri ivyo, kandi bayifuza kutuba hafi ngo bitume bibyerekana ko Imana ari Imana iri hafi yacu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Iyo abantu babonye ugushikama kwawe, birabatera ikibazo n'abatakubwira. Iyo babonye mu gihe cyo kurira uri kuraririmba, baragira ikibazo ntibakubwira. Imana ibonye inama zakoranye nayo, ikoranye abamarayika bayo ngo irungike ku isi kugira ngo ivyo Imana Satani yateguye Imana ibikureho mu izina rya Yesu Kristo. Birerekana ngo nimba umuriro utababuye umuntu w'Imana, intambwe ntisemure ku muntu w'Imana, berekana ko n'inama z'ababi na zone ataco zoba mu gihe tubyifatamwe neza. Imana ihabwe icyubahiro. Haramarira mwamwe dushaka kurira kubera ko twumvise ibintu menga kabaye. Turashaka kumva inama z'abantu, turashaka kumva ingene ibintu bimeze nabi, tukihutira kurira kumbe twari dukwiye kwiyumvira ingingo tuko turabyifatamo. Imana ihabwe icyubahiro. Ninde yari kwiyumvira mu bari hano ati ngizo ntambwe ziri hajya zirugaranye gusa, barindiye banshire hajya indani bace bugurura gatoya ice injya, akibwira mutima ati Mana ni ufise akanwa k'intambwe mu biganza, bitakwemeye utavyemeye ntijya kunjya, kandi neje no vyemera. Nimba Imana ngo yahindukiza umutima wa Farao kwishatse, na Nebukadineza Imana ikamuhinduza umutima, nuko Imana yanje ishobora gutuma inama z'ababi atacyo zishika ko ku buzima bwawe. Nimba amadayimoni n'amanyama yayo n'ibyo bapfumu barungitse canke bamaze gutegekanya byaramaze kugira ahantu bifundikwa n'ingene bizogenda birashika, sinotangara Imana izo nama zose zigize ubusa, kuko niyo mugambi wayo ku buzima bwacu. Hari amasezerano y'abantu bifashe neza mu bibazo. Hari ukuntu Imana yami umwizigirwa ku muntu wese ari mu bibazo. Ega umuntu umwe gaho niga, hari umuntu abanyeshuri batari barakunze, nayinze mpezo w'13 guhera mu w'10 bavuga ati duhindura umwarimu kubera ikigwa yatanga bavuga ngo ntagitahura, hama kandi bari barabuze uwundi mwarimu yoza kumusubira kubera ico kigwa abantu benshi ntibari bakunda kucigisha. Ahera mu w'10 tutamwemera, 11 tutamwemera, tunadushika mu w'13 tutamwemera. Imisi yose ikarigisha ijambo ijambo Bibiliya yavuga ngo oya ico kigwa yavuga ngo yibage riva mu kanwa kanyeneyo tutazotumara umuntu. Yibage riva mu kanwa kanyene byasigura ngo nimwe mwanyanse ntimuzonterana imbere, nzobaha amaesheke muyobegwe. Ubundi mugana yaducira avuga ngo umuswi ntubeshejweho n'impuhwe z'agaca. Umugabo azotuma. Ariko twararangije amashuri. Hari igihe umuntu avuga ati nije ndabigira nkabigirura, nije ndabisinya nkabisinyura, ntuzonterana imbere. Ariko ubye nyene natakigongwe afise, umunsi ko uteza gutera imbere azogira ikigongwe. Igabira kigongwe akagira ikigongwe atacho yahorana neza. Igitondo kimwe haje kukubwirira akazisura kugira kuri wa mutima wa kiwara, ntamukacho bandanya. Umwarimu arambwira ati wewe ampora ikigwa kimwe cha sport, ati we ntuzonterana imbere, ampora sport. Kandi yarampaye amakosa ubundi nuko nyine kahise murakazi ne kameze. Ararati none sport yatema umuntu biragoye, ati mwongenda mwigenzeko. Aca afata umuntu amurika kuri aeroport, ati genda niwe aca kubwira ko uhinduka cyangwa udahindukira. Ahagara muri kate nigamu, ati genda hariya ugende uriruka kandi ugende wenyene, ugende ushike hariya uzobukoze examen yiwanje. Mba ko yarampanye.
arabigira mugabo ndamera nk'uvyanse, arasora ashimika ndamera nk'uvyanse mugabo ndagati nukurigira ikigongwe. Messi yose tuvuga Messi oya vraiment ntavyo noshobora. Saa 5 y'ijoro ayo y'umurango runo ruzuba, uwo nyine kambwira ngo ngenda kwera Paul n'amaguru nkagira sport ya jenyene, niwe nyine biheba ubwo nyine atangwa na mutoya uheze acane kandi bandaniriza. Ubundi ampiga ishitsi kimwe kingana nk'uko imwe byo ngira vyategwa ku babiriki, ati ki ni uzokirandura kandi nta mashini zoza ukiranduza isuka namadisomene mpenge hajya abandi bagiye muri pause ya midi 14 cyangwa ndahugira igishitsi kubera ibihano. Aravuga ati mwana nyoko twaye tuzinanye ndaguhevye. Mbwa ishavu yaramfitiye, byari bigoye kwemera yuko azahava ndeka igishitsi ntagisize hejuru. Mugabo nta beshi ngene cangana ngiye cangana hose ngaha ntavyo nari gushobora. Mugabo narobeshije hama arabireka. Bajya nyine batagira impuhwe. Iyo Imana agomye ko bagira impuhwe kugira ngo utere imbere birakunda. Cyo tuma Farao yararekura akongera agafata. Nebukadineza yaratwaye abantu, Dariyo arababandanya mu bibazo, ariko Kuro arabareka barataha iwabo. Ikibazo n'ingene twe tugomba ibintu binyaruka. Nayo ibundi bajya nyine bahugiriye nabi bashahugirira neza. Hari umuntu yigeze kudukorera ikibi twe n'umudamu, madame wanje. Turamwitegereza turagutuye umuntu ukwemera kose. Si umunyakibi ubundi gusa yakoze ikintu atazi ko ari kibi. Turamubona umuntu usanga n'umuntu w'agaciro mu buzima bwiwe bw'iwanje n'ahandi. Kandi yari umuntu w'Imana. Tugutuye umuntu dushese padra ngaha tugiye tumutahura. Hari keraze nk'imyaka 11 gutyo. Uyu muntu ni muzima naho yakoze ikintu kibi. Turamutahura. Uyu muntu mu nyuma yaratubereye umugisha mu buryo budasanzwe. Yaratubereye umugisha mu buryo budasanzwe agisubiyemo. Mugabe iyo tujya gukorera kuvyo yakoze nka 2011 canke 10 gutyo. Twagica tumushiramwe bavuga ngo ndamushize muri liste noire. Hari anashira ngo muri liste noire. Ngo je ndamufuse. Umufuta na leta ntiyamufuse. N'Imana ntiyamufuse umvuta wamwanditse he. Nagenda kubwira uwo muntu niko ndamuraba. Ivyo Imana kiramukoresha. Haba kuri jewe, haba no kubandi. Ntavyo wari kwibaza ko Imana yabafise amasezerano nk'ayafise mu kino gihe. Amaso yacu yaravye ingorane. Ntaze uri mwiciza. Turashaka gucika abanyakibi na twebwe. Turashaka gucika abantu badaharira. Turashaka gucika abantu atamana babona. Twatugize amaso y'abanyamubiri. Kandi Imana yari ibitse byinshi muri we. Ariko akora mu ngabire mu buryo budasanzwe, akora ibintu byinshi ntafise Imana muri we. Mugabo hari igihe byashitse agakora icyo tubona ko atari kiza ku buzima bwacu. Ariko Imana yarabona ibyiza. Imana ihabwe icyubahiro. Nebukadineza arabaza ati mbega none ujya muri kumwe nabo ninde? Yari Yesu. Byekana ngo abantu bari mu ino sezerano ryo muri Kristo Yesu ntibakiri Babuloni, bari mu isi ariko bagiye mu ijuru. Ikizobashikana ni Yesu bagendana nawe. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu muzima bwawe ni wabana nawe mu bisata byawe byose, ntihagenda kamwe umuzibirira. Niwemere ngo aze mu biryoshe ariko mubibabaje ubyitware mu wewe wenyene. Oya, gumana nawe. Iyo bimeze neza gumana na Yesu, bimeze nabi gumana na Yesu. Bagufashe nabi gumana na Yesu, bakwemeye gumana na Yesu, ukenye gumana na Yesu, ahantu hose gumana na Yesu kuko niwe azodushikana mu gihugu cy'isezerano ari Yerusalemu ho mwijoro. Iyi si ntitware mu biryoshe ngo tujane navyo. Kuko Yesu yifuza kutubera umwizigirwa. Hari ibibazo byinshi by'ubukene mu ngo, hari ibibazo byinshi byo guheranirwa mu ngo, hari ibibazo byinshi byo guhemukirwa mu ngo, hari ibibazo byinshi by'engene buntu buzibu butariko buraboneka. Abantu barabaye nabi, uba abantu babi benshi bari mashengero, abantu benshi ikomeye kiva mu muryango, umenga byose byaracanganye. Ariko Imana ntiyataye ubwizigirwa. Nkuko yabaye hafi ari Babuloni mu nyagano, niko Imana zoba hafi bagendana na Yesu yabambwe ku buzima bwabo. Imana ihabwe icyubahiro. Fatana na Yesu. Kandi Imana izokubera umwizigirwa. Kena ukijijwe. Igihe cyavyo kirahari cyo kubivamo. Uhemukigwe ukijijwe igihe cyo kubabarirwa cyangwa cyo guhabwa kandi kanovera kubuzima bikizoba. Ikibi ni kwitega isezerano kandi utari kubaho nk'umunyamasezerano. Ikibi ni kugoka
ukaca witira ngo Imana izokora. Naho izokora kuko yari umuvyeyi izokora, ariko izosanga ufise isoni nyinshi zifatanye nyene witwaye. Abantu Imana iba hafi sabavanga Satani nayo. Abantu Imana iba hafi naba ba Daniyeli. Imana yabaye mu bihe vyo kwemera ko baca mu bigeragezo bakabana bayubaha, ariko Imana ikakibona ngo nahawe ikibanza cyo gukora jenyine, reka maruke nkore ikizibirakanwa k'intambwe, yongera yanka ko umuriro uturira abana bayo. Imana ihabwe icyubahiro. Iyi si naho umenga birasha, naho umenga nivyoroshe, ab'Imana babandanya babaho kandi neza, barakena nk'abandi. Ibice biduga nkabo, bidugira kuri bose nabo nibarimo. Ubushomeri bw'isi burabashikako, mugabo abo nyine bafite inda nyinshi, bafite amasezerano menshi. Hari amasezerano Imana ibashirako, hari ikintu Imana ikirakora ku buzima bwabo, ivyabo bizogenda bitangaza abisi. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Emera uvugwe nawe, emera witwe umupipo, emera witwe uko nyene bakwita, emera uce muri zone d'incompréhension ntibagutahure, emera bavuge kumenga wura bigoza, emera bavuge ko umenga uragumye, emera bavuge kumenga urigendako. Oya ntibigendako, urafise mpwemu yera, urafise na Yesu wa muntu wa kane. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana iraba hafi y'abagorotsi bayo, kuko iyo baciye mu bigeragezo bakemera akabari ibandanye iganza, iraba hafi. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ibi nk'ibi umenga turi muri condition d'être les riches. Umenga umuntu ateza gutunga muri kino gihe. Kino gihe umuntu umenga ateza gutunga. Kino gihe umenga ateza kurongora, ateza kurongogwa. Kino gihe umuntu ateza kuba mu nzu adapanze. Umenga hari ibintu byamaze kuba nk'amategeko ku buzima bwacu, ku buryo umuntu wese atakuvyaye atakurishura kubaza ngo nta muntu. Nta muntu. Umenga hari ikibazo ufise. None uwo muntu waramuntumye. Ndaguhera raporo ingene bandesha. Ubwo ukene bigende gute? Hamwe naho umuntu akacaja kumva kumenga muri we ntamerewe neza kubera igihe cyose ahuye n'umuntu adaherukanye aguma yibaza ngo bavamaza ngo cyaka kibazo ngo ni nta ukeneye abantu baranga muri bisi nako buzuye. Mugabo abadiceka aramubaza. Rero ntitujane n'umurindi w'isi. Umuntu wese arafise umugambi Imana imufiseko. Ico nzico kw'Imana itatanze umwaka wo kurongorerwako, ntitanga umwaka wo kurongorerako, ntitanga umwaka wo kwinjiriramwo inzu. Ivyo bintu isi sinzobishira ngo ndayibemerera. Abajene muri hano ntimushigwe kujya musonga jya babaza ngo nta muntu. Umunsi abaronka baca babazanira mwebwe. None ko bagomba ko bashira wewe. Nivyo kurongorwa biri mu bimwe mu by'Imana ishaka gukoresha ku mugambi wayo. Ako sivyo vyonyene bituma Imana irangura umugambi wayo. None Daniel yayifashwe n'umugore ngaha. Izi nkomeze zihawe n'umugore cyazihawe na mpwemu yera. Jana ni Imana yawe. Reka ujana nawe mungana. Jana ni Imana ivuga ku buzima bwawe. Jana ni cyo biyita ubugombe bwawe ku buzima bwawe. Jana ni bigororotse. Jana n'umwanya Imana ikiragutomberezamwo. Reka kurondera gukora cyangwa gushika ku byo abandi bashitseko n'umwanya babishikiyeko. Ico ndico uri umwe ku isi n'ivyo biza mu nzira Imana yatekanje kandi ni imwe ku isi. Kandi sinibaza ko bose bazogera ahantu baronka amazu. Nibikunda. Sinibaza ko bo hazogira ahantu Imana akavuga ngo bose barongoye. Nibibaho. Sinibaza ko uzogera ahantu tuvuga ngo bose naho gipanze. Ubwoko bwanje narabuhezagiye. Nta numwe apanze. Parking yaho harimo imodoka zine. Nduhora ndahezagira wapi? Imana yacu ntiyaduhaye amastandard. Yaduhaye umwe wese kuvuga ngo ingo turabane uri umwana wanje. Hari icyo ndagushakako, hari icyo ndagugombako, hari icyo waje gukora no ku isi. Nshaka tujane na wewe. Genda wiyoje imbere yanje tujane, ntumarure imyaka uko nayiharuye wowe utaraza.
ntunyereke inzira kuko mfise inzira ziruta umushatsi ufise. Jana jewe rero sije nganze imyanya n'ibihe. Nimba mpezagira bari mu kinyagano n'abari Bujumbura no bahezagira. Nimba mpezagira batize nabize no bahezagira. Nimba mpezagira batazi kuvuga Ifaransa n'abatakizi no bahezagira. Nije mbisubiko isi nibiriko n'ivyanje. Hama kandi umunsi waronse uzoburose by'abandi baronse. Umunsi waronse nta kinyamakuru kizogusanga ku muryango wa portail ngo ivyo tumba nivyo. Oya. Bica bihagarara. Ikikikaye mfurama. Amakuru ya rendi iyo wabaye muhira indwi ntuyaraba. None siko wayabonye. Kera mwarabaye mfurama rendi none wabaye muhira indwi yose. Oya. Baravuga nayibonye mardi. Najya amakuru ubona umengo sikizobona turahashitse. Umunsi yahashitse uzoca wimvira ibindi. Nico gituma ntushobora guhaga kiretse uhaza Imana. Iyo mbonye ingorane rero mbona ko nibisanzwe byarabaye no kubandi kandi nkuko Imana yabaye mwizigwa no kubandi naje izombera umwizigirwa nzoheka nzorongorwa nzokira ingwara nzokwambara nzobaramba byose ni nzo nta kamaro gucika intege muri jewe nta ruhagara nemera mu buzima bwanje kuko ivyo nyene biraza mugabo si bije kunyereka ikindi bije kunyereka ingene Imana ari umwizigirwa. Imana ihabwe icyubahiro. Alleluia. Alleluia. Abadamu kwa jeune fille mukuna amadekoro ya turamiriyo. Habonetse yijana n'iryo. Genda ugira uko nyene. Haraba mariage, ega mariage naha. Aha imbere aha. Saha. Hari classement ya mariage mwigira mona bagira mu binyamakuru. Nika kweli. Genda za abantu babakozi b'Imana kera twagenda imbere akanivana bajya bimbere gusa. Turabizi. Mwo bimeze neza ubu. Hakana abo twanyoye tukajya ubasambuye. None umva igikomeye ari iki. Sujya musi ikomeye n'imbere. Dekore ya sasa iryo. Abarakobwa natwe ndabakoze ko mugabo ndagenda babwire. Ijya dekoro twe n'abagabo ntaye dutahura. Uko ntangabire tubifisemwo ariko uragiye ngo zarizo Yo. Sinabaciye intege uzobigira no kwina amahoro. Mugabo ntuzugire uruhagarara ngo bapase ngo bace ngo dekoro ngo yaramahera makeye yo ntabyo tutahura hajya. Banzu ufataye na Yesu yaguhaye urugo. Wiyumvira icyo ashaka. Kandi icyo ashaka ntigifataye na dekoro. Gifataye n'icyo gomba uzokoresha urugo rwawe. Muno ko birasarisha n'umuntu yabona abantu mu Geneve ngaho Bujumbura kino kirato kirasarisha gisarisha he. Ngo ni gitariyano ntaho byanditse ko ari Itali. Aho bavyandika ni muhusi none bimenya. Ega hige turushwa n'ibintu bitaruhije. Guje nshaka umutariyano. Ukajebuza ko n'abantu bose bazi ko ari umutariyano wapi. Aho usanga ari umutanzania. Fatana n'Imana. Ntufatane n'ibihinda. Emero cyahi wawe hamuhaca ugororotse hari Imana kubera umwizigirwa izo umwizigirwa igucare ku masezerano. Iyo nibutse iyo ngereje kuraba nkagerageza kumenya abantu batwara aho bize usanga benshi nka bose bambaye kaki. Sivyo kaki Saint Michel. Usanga bafise ijambo mu mashirahamwe mu ministere bavuze discours miliyoni bose barajugumira ati ni kaki. Icabuze abuze ubwishime muri accent. Mugabe ijambo ararivise. Cyetima Imana yemeye ko umwana wiga muri kaki. Genda umube hafi abitaro gituma ari kaki. Ha munyene yambaye kaki. Abisa amasezerano afise kandi azowukomeye. Imana ihabwe icyubahiro. Alleluia. Yamiba hafi abashaca bagororotse. Nkuko Daniel yamubaye hafi ku mwami Nebukadineza no ku mwami Dariyo. Emera wambara ikirato kimwe ariko kigororotse kandi atakwidoga kurimwo. Gushika bavuga ati ndi yambara ishati ya ntwara. Babivuge nta kibazo. Ega siniko murabona ega ntugira umuntu yishuge banza kumuvuga.
bikaba kuvuga ibi byawe bimenyekane. Hama abakogwa ko bakwegeko. Ega abakogwa ko bakogwa ko kora byavuzwe. No ubinyegeza kubera iki? Oya ega hajya turabibona ko ega wikura haca turahabona. Igihe kimwe madame aravyibuka 2013 tumaze imiti twagize mariage. Nari ngako abantu bakora ikirato. Hari ishati nari nahinukije call. Umuntu umwe ngaha muri eglise ni protocole turahura nimba yatarazi ko abantu bagize mariage bakena canke baca ahantu batoroshe. Je nkaba ngomba ko umuntu wese duhagararanye ngira kugira ngo abone mu maso gusa ntabone call yahindukiye. Nzebo naraje ngo Madama yawe aba yabibonye. Ariko ntuzaragana kwere. Ntagayana yabibonye gusa. Mugabo nanje byarangoye sinakubeza. Ngebona umenga abonye igikoko. Kumba rikabona aho urunyuzi rwaciye. Aho babigize nabi. Ntagayana gusa hari kera tarazi ko kibaho kububatse. Ariko nta kibazo ntagayana. Reka tuhace tugororotse. Umunsi byabaye sha na Satani cha bugufi. Ego kandi abantu bazobona ati nukuri Imana igira neza. Nawe bibatera ukwizigira Imana. Mbwo ugiye kubinyegeza nukutanga kubesha ugomba ku ibintu byose bisiga utuvuta. Oya hajye umurasize ibintu amavuta bitari byo abantu babibona naho batakubarira. Vyite kujya vyitwa. Imana ihabwe cyubahiro. Haleluya. Imana ihabwe cyubahiro. Imana yacu iradushize mu isi ntidutahura. Ariko twifate nk'abantu bafise Imana. Icya kabiri. Imana yacu yambiwe hafi y'abagororotsi bavyifashemo neza. Hari amasezerano bashikanako. Icya gatatu. Inyifato yawe hamwe n'ivy'Imana yagukoreye bizotuma abandi baza ku Mana. Imana ihabwe cyubahiro. Daniel 3:8-9 mumvize ibintu Nebukadneza yavuze. Yavuze gute? Daniel 3:8-9. Nebukadneza aravuga ati Imana ya Shadraka na Meshaki na Abedunego iragahimbazwa. Abikuye he? Kwera Imana yabaye hafi Daniel muri rya tanure. Sivyo gusa niyo yarungitse umarayika wayo igakiza abasavyi bayo bayizigiye. Kuko ijambo ryanje barikije ku ruhande aremeye arasuzugurwa impande y'umwami ariwe Mana. Yamaze gutahura ko ari muto Nebukadneza. Bagaheba amagara yabo kugira ngo ntibagire yindi Mana nimwe basaba canke basenga atari Imana yabo. Imana ihabwe icyubahiro. Kugira ngo ntibagire yindi Mana basaba canke basenga atari Imana yabo. Nebukadneza 19 nico gitumye nsingi cagezwe. Ahari muhumvirize. Nico gitumye nsingi cagezwe yuko umuntu wese wo mu bwoko bwose canke ihanga canke mwavuga indimi zitari zimwe kuko yari amahanga menshi azovuga nabi Imana ya Shadraka na Meshaki na Abedunego azohimbagurwa kandi urugo rwiwe ruzosigara ari tongo. Myani majambo ari musaka hasambuwe hahiye kuko atayindi Imana iriho ishobora gukiza bene ubu buryo. Nebukadneza aremeye ko naho batamwubashe vyari bikwiye ko batamwubaha. Sivyo gusa nta cageze na kimwe kimubwira yuko Imana ya Daniel yosengwa mugatanga itegeko ku bihugu byose. Abagize ubushakashatsi bwa ko yashobora kuba twari ibihugu byarenga 30. Atandi cageze cyuko Imana ya ba Daniel yubahwa kandi ari isengwa yonyene kubera ivyo Imana ikoze kuri Daniel n'ingene Daniel yifashe mu kigeragezo. Niho dukura ngo inyifato yawe mu kigeragezo n'ingene Imana yakubaye hafi bikwegera abandi ku Mana. Ihanga ryose ubwami bw'Ababuloni bwose n'ibihugu birenga 30 vyatwagwa nabo vyose bihawe iteko ry'uko basenga iyindi Mana atari ya Mana yahore yarashinzwe. Imana ihabwe icyubahiro. Igice cya 6 2005 gushika kuri 7 hatubwira gute? Igice cya 6 2005 gushika kuri 7 hatubwira ngo nuko umwami Dariyo yandikira amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe
baba mu isi yose, bakojeje mu isi yose ko bavuga ati ubwami bubaho n'ubw'iwacu gusa ibisanzwe, ati amahoro agwire muri mwebwe indamukanyo. 27 nshinzi cyageze ngo mu bwami nirokora igakiza ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijoro no mu isi. Niyo yakuye Daniyeli mu menyo y'intambwe. 8 nuko ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro umuperesi Daniyeli agira ikiganza cyiza. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Igihe Nebukadineza yatera ubwoko, ntiyarazi ko ihanga rya Isirayeli akarinesha, ntiyarazi ko ubwoko bwiwe amahanga yose atwara azohabwa Imana ya Isirayeli, ntiyarabizi. Yarazi ko ahanye, yarazi ko ahashije, ako ntiyarazi ko evangelization yinjiye muri Iraq. Imana ihabwe icyubahiro. Inyifato ya mugeragezo irakwegera abandi ku Mana. Uburyo Imana tuba hafi birakwegera abandi ku Mana. Nicyo gituma burya abantu baratuvuga bene data. Benshi barakunda gushavura ngo bamvuze nimba bavuze kuri none. Bavuga ngo je mvuga nabi none mvuga nabi. Ngo sinihangana nimutihangana. Bamvuze ntisiguritse ko risavuze umuntu. Kiretse bavuze bitari byo. Naho ni bavuze bitari byo hari gihe batatahura nkuko nawe utahura nibisanzwe. Nebukadineza na Dariyo nibo bavuze ngo amahanga yose nasenga Imana y'abana bagabo batatu. Hagira abantu bakora kwitegereza ingene wifata. Bakurenganje ku kazi. Umugabo afise amakosa yagukoreye. Umwana wawe mukure karakugora. Ukenye. Wagiye usizwe hejuru. Abantu bakuvuze, bakurenganije, baguteranje n'abantu. Ijya nyifata ukora iguma iri mu vyumviro by'abantu. Kandi iyo byagenze neza bakaba ariko barashima ingene wifashe. Ubatumiye muri serire baraza. Ubatumiye ku ishengero baraza. Kandi barakuzanira ibibazo ngo bahanure. Barakuzanira ibibazo ngo icyo bivuze ko kubera barakubonye ko hari Imana yawe. Sinivyo gusa barakoye ingene wifashe mu kigeragezo waciyemwo. Imana ihabwe icyubahiro. Nicyo gituma ukwiye kwiyumvira uburyo witwara wikurageragezwa. Kuko witwaye nabi uba wugaye umuryango w'ishengero. Kububwiye umukozi wawe ngo ntuzuze ahantu usengera ko buhava bamenye ingene nimeze. Iyo wikoze ikosa ku kazi ubwiye abo mukorana ngo ntimuze muze aho usengera. Nuko bimeze bene data. Iyo ukoze inyanga uri umuntu akijijwe ubwiye abantu ngo mwebwe murabe ibyo mvuga ntimurabe ibyo. Abantu benshi ntibansi Imana bayankishijwe n'ingene twifashe igihe twari turageragezwa. Bansi Imana ko ingene twayibagaragayemo. Bansi Imana kubera tayibabonye muri twebwe. Ariko ubuzima bw'umuntu bukwiye kunyoteza Imana abandi bantu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Reka kurira rero wikura cyahana atoroshe. Ihangane. Reka kuvuga abandi nabi. Reka kwatura amajambo atariyo. Bwita Imana yanje ni Imana y'umwizigirwa. Niba kuzanira inzira bibaza ko zo gukura mu bibazo ugasanga hari mu icaha, hagarika ntugikora icyo cyaha. Nuginya zanduye ni wazijya uzotumya abantu nyene batamenya Imana. Renganywa uvyemere ntugoke. Emera bakuvuge nabi ntuvuga abandi nabi. Emera urenganye nawe nturenganye. Kumana umutima w'Imana bizotuma abandi bamenya Imana. Yesu abahezage cyane gose. Twashaka kuvyaguruka. Nibe bintu bikuruhije. Nibe bintu byamaze igihe kirekire mu buzima bwawe wibaza ko naho Imana itarishura nawe umumenga hari ukuntu utavyifashemo neza. Nibe bintu umva mutima wawe bikuremera kumbure wakoze ariko umumenga urakeneye kwihana. Nize ngorane zagahano zagutwaye uwa kanovera ubucuti bwawe n'Imana. Niye migwi ugenderamwo by'ukuri iyo migwi ubona ko haranikira gutwara atari heza.
niba biha ibintu ukunda by'ukuri uzi ko Imana idakunda mugabo uzi ko bikundwa n'abagenzi bawe. Je ndizera ngo hari aho Imana yakuganirijwe. Hari ahantu ikura kubita amaso kuti ahantu ifoko mpagarika. Hari ingingo wafashe zimwe zitari nziza kubera ibibazo bikura cyamwo. Revenez à vos décisions. Surufatane n'Imana. Surufatane na data. Surufatane na wa muntu wa kane ari we Yesu. Surumwizigire ko ari wafise imyanya n'ibihe mu kiganza. Surumubwiye yuko ibikuremereye ari we bihaye. Urebe mu rugwe. Ubereje umutima wawe. Tuziganda cyawe. Tuziganda cyawe. Tariki ibiganza ubwira Imana. Timana ngo ingwahananira. Ingahanteye ubwoba. Ingaho nasanze nakoze ibitari byo mpenzwe n'abagenzi. Ndakugomba mukizawe naho mbasha kwijana nifuza kumora ukacura ngome sinzogira ico ntinya. Yesu njana ugomba naho nzogenda ngimira gukurikira ndakugomba mukizawe ndiyoroheje cyane ni wewe gusundeme na undi miziga sinzogira ico niyo. Yesu jana ugomba. Notification. Connection failed. Activation of network connection failed. Imana hari ahantu usanze neshwa. Hari ahantu usanze umenga aratsindwa. Hari ahantu usanze umenga arateye ubwoba. Utari ingingo n'amade gufata zitarizo. Rekura witegereze Yesu. N'umujyanama mwiza. N'umunyakuri, n'umwizigirwa, niwe Mana yawe. Niwe adashaka kuguta. Mubwira ibikunanira, mubwira ibyo byose umenga birateye ubwoba. Mubwira ibyo wahevye waheberanye. Umwimike muri byo, hamuha umwanya akore. Uti ndakwizigiye ko naho ntabona cyane, hari ibyo nzi ko bizoza bivuye byiza muri byo. Mana turaguhaye icyoro cyose. Ndakweretse abariko barageragezwa ibihe bimaze ibihe birebire mu izina rya Yesu. Kuko abaye hafi Daniel, Mana babe hafi mwami. Wongera inkomezi bene data, abafise ingwara zarase gukira, abafise ukubaho gutandukanye, abafise imitwaro kirekire, Mana babe hafi, mwami bakomeze, ubuntu bwawe mwami babeke ibihe byose Mana. Umuntu wese arushe mwami, umuremurure, umwereke bwa bwizi bwawe, umwereke wa mutima ufise, umwereke wa rukundo rwawe, umwereke za nkomezi zawe, umwereke mwami kwakuru byose ufise mu biganza byawe. Umwibutse ingene uhindura umutima wa mwami, umwibutse ingene mwami uhambaye cyane hejuru y'abami, hejuru y'ibihe, mu izina rya Yesu. Abafise imigwi batwara mu bitari byo, abafise abagenzi babi batwara mu bitari byo, ndagomba wihana, ndagomba urekure, ndagomba utangure gushiraho alimite, amashiraho imbibe z'ivyo mukorana, wivuga icuri, wivuga ushaka ibintu, ubwira Imana uti ndahagaritse kina kiriya, uti sinansa abantu, ariko ndabaguhagarara mu bigororotse, ubiguha icubahiro, uti nemeye kuvugwa nabi, nemeye gutagwa gutariko, ariko Mana wubashwe.
bwira Imana isezerano ufashe, bwira Imana icyemezo ufashe kuno munsi, bwira Imana ingene wakiriye imbabazi z'Imana, bwira Imana ingene wafashe ingingo yo kwihana. Ndaguhezagiye Imana yo mwijuru, akira imitima yacu, akira ibyumviro byacu Mwami. Turakweretse abo tugendana, turakweretse abagenzi bacu, turakweretse abo twubakanye, turakweretse abo dukorana ibikorwa bitandukanye. Mu izina rya Yesu turafashe ingingo yo gukora ibigororotse, ibiguha icyubahiro, ibikunezereza. Turase kurondera gutahurwa, ariko nawe utubashwe. Turase kwivanga, turase uburyo bwose bugendana n'isi. Turagomba guhagarara nk'abantu bakijijwe, bazi Imana mu buzima bwabo. Urakoze Yesu, urakoze kuri Imana yo kwizerwa Mwami. Waza kuri Imana itanga umugisha muri byose na hose Mwami. Uhezagira abariko baragerageza ubakomeze Mwami. Ubahe inkomezi z'umutima zo kubandanya bakwizera. Ubahe inkomezi zo kurindira no kubona amasezerano nyuma yavyo Mwami. Urakoze Yesu, turagushimiye cyane muri byose na hose. Tugushiye bw'ijambo, uhezagire nk'Imana yacu muri byose. Mu izina rya Yesu. Amen.